Turabaramukije mwese mukurikirana ikinyamakuru cacu camenya nibi media nkuko mubibona rero ngaha turi kuri kimwe mu bigo vyororewemmo ingurube z'akataraboneka n'ingurube z'umu diaspora yitwa Melchior n'ingurube zirenga amajana 6 ego aha rero ni imakamba aho zari mu ntara y'amakamba neza na neza hano hitwa Inyanzarake niho turi ahantu hitwa Inyanzarake umugabo yitwa Melchior n'umu diaspora aba muri Amerika murabona ko afise aha hose mubona ino ferme ni ferme y'ingurube turiko turabereka n'ingurube za kijambere ahorore ingurube zirenga amajana 6 nawene ubwo tumubona turaza kumuha ikiganiro abibwirire ibyiza yakoresheje canke ivyo ashaka gushikako n'uburyo yakoresheje kugira ngo ashobore gushika ngaho murabona ko turi kumwe ni pampe ryanje Keve ego aha rero na Melchior ngira ngo nawe no mwamaze kumubona twagiye Inyanzarake niyo turi ego abasuku b'igihugu twamaze gushika ku kivi neza na neza Inyanzarake ubu ni mu ntara ya Burunga aho zari mu ntara ya Makamba mugabo ubu ni mu ntara ya Burunga ego Inyanzarake rero ku mugwa mukuru wa commune Nyanzarake niho turi aha rero urabona ho hose turiko turabereka urabona ko ari hanini ni ferme nini y'ingurube turiko turabereka z'umu diaspora yitwa Melchior nkuko muriko murabibona murabona ko aba bose mubona n'abakozi bakora mu vyerekeye ivyo kugaburira izo ngurube muriko murabona ego murabona ko zimwe hariho ni dendo sinzi ko ari dendo nuko ari mbata murabona ko bazishiriho n'amazi ziriko ziranwa murabona n'ingurube zitari zike ziba hanze zirero ngo nizo babuza aho bazishira mu nzu kubera hari hose ijyanzu ndende mwabonye ferme haruzuye no hejuru jewe rero mwumva ngaha ni Blaise journaliste international emblématique ico musabwe mwebwe no gukora subscribe mushigikire runo rubuga rwanyu hamare tubereke ukuntu borora ingurube kijambere ushaka kubimenya wese afyonde subscribe bangani sawa aka kantu gakora iki aka nukuvuga naho dushira umuti wica imigera imikorobe kuko ushobora kwizana mu birato cyo gutuma tushira ngaho kugira ngo ubucemo hama ngire muri ferme atamegera iri ku birato cyangwa ngo rushoka kuko tuza aho baciye yuko atahantu ho waho hari megera itandukanye Keve gira turaba gira muganga mwereke ukuntu agira uwo muhungu sawa hano kindi kirato aho rero tukaca twinjira amashaka guca mwinjira kubera ko mu mwamaze kubera tuba twamaze kubabera batamani sawa namwe sawa yego muganga reka twereke ino ferme yo kwa Melchior yego iyi ngurube ko pima amatoni menshi iyi ntabira amajana 3 pima gaye ega ni nka yose dushikiye naho dushira ingurube ziba zifite amezi izi ni ziba zifite amezi nk'izi zose zitubona zirafite amezi rero izi nyinshi ziba zifite amezi ndetse n'izifite abana ziba zingana none nka hariya naho iki hariya naho zifungurira hano dushira amazi kugira ngo ziyumve hajya muhashira ibyo kurya hajya amazi okay aha naho nicyo n'utwana ndaza kubera ko tujyana ngo gitwa twamaze gutangura kumenyera gufungura neza nkutwe ntituramenyera gufungura neza no tukiva ku manere utu twose tu cyo kimwe n'utu aha naho urabibona yange confuse cyo twayizanye izimye zica ziza ngaha mukanya ngurube ni ndende none nke ntiravyara nari iramaze kuvyara kabiri noko amaberebere ataboneka inka yimaze kuvyara kuvuga igituma ajya ihejeje konkora arasubira inyuma kubera ko hari amahormone itaba ikigirane ikizana mu gihe iba idagira itari kirosa cyo gituma ubona amabere cyagabanuka sawa ya ferme nini na iyi nayo kwifisi hereni ku gutwi nibiki ibi tumira kugira ngo ini ni kintu twita identification kugira ngo tumenye
ubwa mbere ushobora kuvuga ati nk'akarorero ati izi zavuye kwiyi cyo tuba tugira amahera cyangwa yazimiye bikora ko tuyitora kuko iba ari code yo ngaha rero nk'ubu yazimiye twashaka kuyitora byoroshe hahantu ni hanini uruna iyi nayo yirabura iyi nayo nyine tumeze niyi ifise plaque ku gutwi iyi nayo hijyana none none nkaka nteza ngo ikaje canke igakubite kuba kaje ngaha katarayaye izi zose izi niyo irafise amezi none none kozi kumazi ko induru none iyi nayo iyi ni imfizi dukoresha mu kubangura kwa ziga naberetse ziba iyi ni imfizi none irashobora kwimya kumenga ni nini cyane yewe reka wa mugabo ntituje yewe reka ntituje yewe none iyi ugarane mugabo ntituje yewe iyi mugani y'ivyara iyi ni mushaka izirabura muca mwimisha mushaka izira iyi nayo kwifise utwana niheruka kuyima oya yatujari hanyene utu nutwayo turashika kuri 9 gusa nuko tuse tsaringana tumwe tubonye hariya tumwe twagenda gutemberera izindi bagiye kuramutsa abagenzi iyo ryafise amezi iri hafi ko vyariyo naho cuyibona yego yo nanje niyo iri mu kuvyara iyi nayo irafise utwana nitwiza wangu heke vuko n'utwana twonka niyo irafise plaque ku gutwi ni iyi nayo irafise amezi ni singurwe ko ari ubwoko bunini none shiyo rero ni za farasi utu twana n'utwaye none nk'aho umuntu ashatse kugurisha muramuha no kuvuga iyi ni suguru aya ni irafise amezi none izi zose izi iyo rero ni umushinwa nimwabire para neza muzoca mushiraho izindi we kutavuga n'utu twana n'utwiyi iyi nayo ni marike nyabaye iyi ngurube ni marike nyabaye yewe gaye iyi ni imfizi none niyo mukoresha mu kubangurira za zindi asha namo mwace mwishira kubera muziko ngahitona cayi yewe nta ntishobora iyi ni imfizi oya iyo iraboneka ko ifise amezi iyi irafise amezi oya nayo ifise ibere rimwe risumbiri ayandi nani kubera ari wangurube wo kutavuga none ijya ko ifise ibinogo bitatu izindi nabonye zigira bibiri ni kubera iki si yo kuvuga ngo ni kubera iki ariko bazubatse
hajya muhashiriki hajya na hiki hajya na hiri gusa hariya hose urumva hamwe n'aho amazi ahandi n'ahandi ushobora gushyira tubangukiye hariya n'aho ibyo bigiri gusa birumvikana bangurube iyi nayo utu twana n'utwayo zimwe rero muzigaburira bibariye none nk'aya maproduit yabara makina make kumenga ndabona mu isondori rimwe uvuga ibintu bitandukanye uvuga tubizana ingagi y'akwarengeje hama turakora ikintu twita concentre aha twe dukunda gukoresha kuko tuvuza ni sondori sondo maïs tuto pamis tuto koto akoresha farine de poisson farine d'os la sel na farine de maïs sinzi ko nayivuze mora ikintu bita concentre sero yibyo twatwita cyane cyo gituma zangurube zisa neza zifise amagara meza gusumba abantu twebwe turiko turakoresha kwizizi kuri tukoresha ibiro bibiri ku munsi aho turashobora kwinjirayo ni kuvuga murababwira bibuke gukaraba ducukuriza ziba zivuye kwa ziriya zikoze aho mu buguru jimbere muganga jimbere turatwereka aho hose mu twavuye utu twose aha mbona zinisumbuye ziriya zose mwangurube mwiko mudakoma halo mwangurube izi zose rero nizo mwivukishirije mwe mwangurube Keve bagenda neza ntukorokereye none ikanevu niyiyi nizi ngurube muzozijana ko ari nyinshi muraza muraha abantu bose bo ngaho inyanza rakira bimbura ingurube zivuye kwa Merikiyo nga rero kuko ntumuzigaburira muyihaye umuntu akabura ivyo azigaburira azoca zimurya gasha ingurube zamazi haze nkuku ubu ewe kaje aha hose nizo gusa zose ziriko ziririra atacamye none nka zigaburira ryari na ryari saa yine z'agatondo ziranwa kayurungu amazi gasubira hama imiti nayo mu kuzivura mu kuzivura none muvura igwaye canke zirafise inshansho z'amara hariho imiti tuziha buri mezi atatu nayo ni imiti y'inzoka inshansho z'ingurube akenshi no mu Burundi turashobora kumva iyi ni segiteri ya mbere aha turashobora gukata muri segiteri ya kabiri we nibiki aho se nizo gusa none nk'izi rero muzozisepara ryari kugira imwe yose yijane kwibana
ngo uri kurabiraba urabona yuko izi zisa n'izisumbuye paraporo yaziri tubonye hajya rero ni ukuvuga uko hazoge ntaboneka ibibanza ushobora kuzisohora hanyuma naho izi ziri ngazo bazisomeshe tuzizana ngaho sawa none nk'aho ingurube y'inanasi ishobora izi zo zirakuze zirageze gusohokwa mu nzu zikaja kurongo Kevin, abantu ukorokereye. Mangurube. Amakuru. Ifereme nyene. None ko mwavuze ngo hajya ahantu abanza guhonyora ngo no kugira ntuzana ama microbe. Donc mwamwikeka ko umuntu ashobora kuzana ama microbe yanduza ingurube. Yanduza ferme yose. Sawa. Nane nk'imiti nimwe bavuga mu itera muzitera da Tutwo ntituragera gukoma induru. Abo twarose ibyo twagomba. Aho twakwije ntaco twe None nkazi ingurube ntiziryama. Nabonye ko ninjira atandura. None ko ari nyinshi. Muramenye iyo mwagaburiye niyo mutagaburiye. Urumva byose ni organisation. Ibikorwa bipanze. Tukende kuri zijya zo hanze nazo mumbwire. Ni sawa gabagabo. Yego n'amahoro. Uru nugwa mwazanye. None nayiba mu etage. Ingurube ziba mu etage none. Akako gasa neza umenga barakoza. Cyane no kubera yibera mu etage. Ugira undire kamera. None izi kubera iki mwaje kuzitungira hanze bitandukanye nizo mu nzu. Kesho y'ibibanza. Ushaka iki? Ushaka kundira kamera gabangurube. None ko tubonamo n'inka nayo irashobora kubana n'ingurube. None bararima n'umuceri ko mbona hari umuceri cye. Batama muri amahoro. Ego no musi twagende ngahi wanyu mu ino imakamba inyanzarake kugira ngo tuze kugendera ino ferme ya Melchior. Hama mwotubwira neza na neza mwese icumwe wese ajejwe ngaha kunguru.
rusange. Umwebwe mujejwe iki? Twebwe tujejwe kubereka ibitungwa ukuntu bigize tukaba turi kumwe n'umuganga wewe isa ntegetse gukora nico ndamukorera. Donc ni usanzwe urijera wino ferme. Ego aha neza na neza nk'igitigira c'ingurube zibarizwa ngahamwe abamukizi. Ni nk'ingurube zingahe zose hamwe? Zose zangana ingurube 353. Majana 5 na 53. Okay. Aho nyene rero tukiri ngaho mbega mwatanguye ferme n'ingurube zingahe zose hamwe? Nibaza ko mwizuvuze hari mwizimaze kuvuka. Saba umutsi make. Abana bakozi banze kandi barakora neza. Ino ferme twayitangutse mbere na mbere twatanguze ingurube 50. Hanyuma turongera ko ingurube 35. Ziba 85. Amaziba 85. Hanyuma izindi natwe twagiye twongeraho ibaza twarongeye nk'ingurube nka 30. Izisigaye nazo nizapfukiye hano. No musi twabonye ko harimo ibi biguru byinshi. Mushobora kuzobura naho mubishira mbe hariho umugambi wo kubigurishako. Umutsamake twebwe kino cyiyumviro kugira kize kino cyiyumviro twagombye gufasha umukuru w'igihugu. Umukuru w'igihugu yasabye yuko ko twosobora igihugu nacu cy'u Burundi twosobora kugira ingurube tukarondora ingurube nyinshi n'ibihugu by'i Burayi. Ibihugu by'i Burayi hari ibihugu bito ari byo bifise ingurube nyinshi. Nawe yaradusabye avuga yuko tuzana amakampani ngamo igihugu cy'u Burundi kugira ngo asobore gufasha abene igihugu, kuko yafase aravuga ati ingurube azigize ingendo ya mbere mu bintu birondoka kandi mu bintu bitungwa muri kino gihugu. Natwe tuba abambere twaramwumviye bituma tuzana ino ferme. Ino ferme ikiraterera gute mu kibano ngaha ikiraterera mu banyagihugu baba ngaha. Ino ferme guterera mu kibano cyambere zo dufise abakozi bakora ngaho, abakozi barahembwa. Icya kabiri hariho abantu bazezwe gukora izo indya z'ingurube. Abo no bazezwe gukora indya z'ingurube baronse isoko nziza kuko tuguze ngaha tugura ibiro 600, ibiro 12 biza ngaha biza kuri zino ngurube. Ya aho nyene rero tugarutse kwa muganga mbega muganga izino ngurube tugerageje kuraba ukuntu zifungura canke zivugwa ku munsi imwe ijya gute ijya kangahe? Umuntu kuvuga ku munsi tugaburira kabiri. Rero akeshi izi ziba zikuze turashobora kuziha ibiro 2 ku munsi. Mugabo tukazibiha mu mice 2. Tukaya nk'ikiro na dukeyi saa sita ku mugoroba turashobora tukayongera ikindi kiro na dukeyi. Mbega muri make ingurube yo bitanga umusaruro ungana gute kuvyerekeye umwavu? Ngira ngo nibyo mwibonera nuko mutashitse hajya inyuma. Twawubonye musanzwe ingurube nico gitungwa cya mbere ndiko ndavyitegera gushobora kubakigwiza umwavu kandi ngira akamaro gusumbya ndetse novuga ati n'ibindi bitungwa byose kuko umwavu w'ingurube ni umwavu umera cyane. Ni kuvuga umwavu w'ingurube ukoresheje ku rugero rukwiye ntibindi na ngombwa yuko urondera ry'amavu y'ikizungu. Ikada ntibindi ngombwa. Niyo mpamvu rero ingurube ishakamaro kanini haba kuyitunze ndetse no kumwene gihugu wo hanze. Mbega ubuvuzi bw'ingurube nka mwebwe mwizi byo kuvura ibitungwa buraborohera ko tuzumenga hariho n'incaco zazo ziba zigoye? Musanzwe ibintu byo kuvura ingurube imiti yo kuzivuza twe turayironka byoroshe ngaho mu farumasi. Mugabo ikintu kikigoranye cyane incanco aha mu gihugu sinyinshi ziba zirashika ntazihari. Gusa hariho shirahamwe ryo rwego rw'igihugu ariko bararaba nyene bo kwitunganya kugira ngo bashobore kuja hamwe hanyuma
ibyo bintu bimwe bimwe twe tugenda tubura mu bworozi bwacu bashobora kuja hamwe barabinyene bashobora kubirondera hama bidushikira hama twabonye ko umuntu ariko arinjira hajya hari ahantu hari akanogo k'amazi abanza guhonyoramo bijya bivuze iki bisobanuye iki bisanzwe kandi akanogo ubwo mwakabonye kurya ciwe kuri jewe kajya gafise akamaro kanini cyane ni nk'ubuzima bw'iyi ferme yose ubuzima bw'iyi ferme yose gute gute ubona kuvuga hajya turashyiramo umuti uwo muti nuheza ukadufasha mu kureka umuntu avuye hanze ya ferme ngo yinjire indani muri ferme abanza kuwucamo kugira ngo nimba ari mikorobi afise ku birato kugira ngo ibanze ife hanyuma abone kwinjira muri ferme ntituba tuzi ngo azananya canke iyo avuye nta ngwara canke hari ingwara imeze ukunuku niyo mpamvu kajya dutegereza kwifashisha ya aho nyene rero Mutama Melchior twabonye ko mu bantu bariko baraterera bimwe biboneka canke bimwe bifadika muri yambona kazoza y'umukuru w'igihugu twabonye ko urimo na cane cane ko hari n'ivuriro ryo twabonye ufise ubu naho tubonye ko ufise na ferme mbega ugerageje kuraba ngaha n'abantu bangahe exactement uri kuraha akazi nk'ubu mu bakozi basanzwe bakora ngaha mu bisanzwe ngaha kuri ferme honyene ndibaza yuko abantu baba barenga nka 12 kora hano abona abantu ndaye akazi rero umugambi wanze mfise umugambi munini wo guheza abantu benshi akazi kuko nkeneye umugambi wo gwanze nkeneye gusika ku ngurube 5000 ngurube 5000 hamwe uzosanga nko ngaho inyanza rake hose ukeneye ingurube aza kuyitora iwawe ico nico ciwanze kandi nkagomba kugwiza umwimbo mu vyumviro vy'iwanze nkeneye yuko nujya munyagihugu mutoyi azoba atafise uburyo hazogera ahantu asora kuza ngaha gatora ingurube akagenda akayitunga ayitunze kiyagiye azoba ayitunze akagenda akaronkamwo umusaruro gwiwe tuvuge akaronkamwo biya vyana bivutse bimwe tukayimuhebera ingurube zazikagaruka iwacu ico uwo ni umpango dufise dukeneye gufasa kino gisagara kugira ngo abantu batera imbere cyane aho nyene mbega tukiri ngaha ako umwavu havuye uragurishwa canke urawurimisha mu ndimiro Mutsamake turi mu ntuze turi mu kazoza nyene ku mukuru w'igihugu nanze muri ba bandi nkorasa amatongo kugira ngo asore kuronka amatongo yo kurima ubu yahongeza ntabwo mfise amatongo manini ndafise hegitari zirenga nka 4 izo ni nke rero zewe nkeneye hegitari ziva ku hegitari 50 gusa kwizana izo nkeneye izo kurima kuko usoze ndabufise mbega uno munsi nk'umuntu akeneye kugura ingurube ngaho iwawe mwomo ubuye muri no mwanya nsura kugura ingurube kuko izo tuko turakora tuko turarondera imbuto dukeneye imbuto kwanza tumaye turonke imbuto nyinshi hama tumaze kuranka ko imbuto zimaze kuba nyinshi niho hazogera umupango ugirano okudandaza mugiranje n'ingurube mufise mubona muri ko muragereranya mubona muzotangura guhako abandi ryari kuri izo ngurube mufise Mutsamake ku mpango dufise hano hantu mubona hano ari imbere yacu harahi wacu mu bigazi tumaze kuba duhaguze kugira ngo dukora ibintu vyagutse nko ku mukuru w'igihugu yabidusavye niyi nyuma hariho ahandi hantu hatoya hasigaye aho ndagutse ariko kubera kubwo abantu babonye yuko twe tuzana imitaye ngaha bagira yuko amafaranga ko rero batuze gufinyisa habonetse abantu baza tugeze guhagura baraza barahakatamwe ibihande bibiri mu bwenge bw'iwacu byo twari dukeneye kuranka marana zino nzu buryo nzu yipfa hariya kwibarabara egome twari dukeneye kubaka iyindi nzu nkiyi muri no ruhande ubwo ruhande rwo hirya aho hantu iwacu nyine twagutse kuko twari twaguze dufise umugabe mwiza wo kubandanya dukora
tuba dufise ingurube nyinshi ubu uyo tuko turavugana yo hataba ivyo bibazo yo gufata bakafatana wacu bakakatako tuba dufise iframe zitatu nyizi rero urumva tuba dufise nk'ingurube zirenga amazana 8 cyangwa amazana 9 rero n'ubu uye twasaba umukuru w'igihugu yatubwiye ntitubika amahera yacu muri Amerika nituyazane mu gihugu twamusaba ko yosika ngaha umwakuza kwa ahantu iwacu bahatwatse kandi haraho ho gutungira bino bikorwa yabidusabye hagaruke kugira ngo tubandanye umugambi wacu ubandanye usike ku ntumbero twagombye ko usikako none rero twasaba kandi nabo bandi bantu bari ngaho impande yacu kuko ikintu kiziye mu gisagara kiba kiziye mu gihe kigiye kuza tuzoba dufise barutwa tuzoba dufise ikintu cyo kugira gute cyo kube ico tugomba tukeneye mu misi giye kuza tuzokwibagira kugira ngo igihugu kironke inyama nyinshi nubwo ububazi baga zirazimvye ariko muga hageraho tutangura tubaga inyama nyinshi tuzosora hanze y'igihugu kugira ngo kironke amafaranga y'agaciro uwo ni umugambi wacu tufise umugambi munini cyane ya none aho nyene izi ngurube wewe uwazemporose he zino ngurube hariho n'izindi zitaraza twabaye mu gusaba ni muganga ya muri ezabo yanditse hari ingurube zirenga 40 zingahe 45 zigiye kuza ingurube sasa zizoba zivuye mu Bubiligi nziza kugira ngo zize zongere zifase zino izini nazo dufise ngaha ni ingurube twakuye kuwitwa Aruberi niwo muntu atunze ingurube nyinshi ngaha muri kino gihugu zirenga 2,000 niho twazikuye rero dufise imbegu nziza zitomoye zimeze neza turizera neza kuzosura gusika kuwo mugambi wacu dufise hama imbona kazoza tuzoyishikemwe atacamira nuko nyene akajambo kanyuma rero woshikiriza bariko baradukurikirana nakahe ako sikiriza abariko baradukurikirana ku vyukuri twaravyisimiye twaragiye kuba tuzanye imitaye yacu kugira ngo tufase bene wacu kuko nubwo twari kuguyagumiza iyo oye twoyariye ariko kuba twayazanye ngango afase bene wacu byabaye ibintu byiza kuko n'abakozi nabo bari korakora ngaha barabona yuko kuri ibintu bigirana bigenda bitera imbere itso rero ndavuga yuko ndasaba akazambo kanyuma ndosaba leta n'abayirongoye bogerageza kudufasa yuko igihe tuba tuzaye amafaranga yacu ngaha tuba tuziye gukora nituba tuziye kuzana amafaranga kugira abandi badukorere muri amafaranga ivyo nibyo twasaba kandi tukagomba umutekano igihe tuzoba tuzaye amafaranga yacu kuko zenkagira umutekano abandi bazoza kuko umuntu uzeye umutunzi umwe ahamagara uwundi cyane kandi umutunzi aza gukora igikorwa hanaka yisunga uwundi niso twasaba leta igerageza kugira ngo batwubahirize ibintu vyacu bitse byononekara cyane gose bakunzi bacu mwariko muradukurikirana aha turi inyanzarake kwiferme y'uwo bitwa Mercury n'ubunyene mubona asanzwe yari mu diaspora akorera muri leta zunze ubumwe za Amerika ariko murabona ko ntiyicaye hariya mugani we ngo yicaza amafaranga aho hose muriko murabona nyene nkuko muriko murabibona ino ferme yose kuva aho twahereye gushika ubu aha hose niwe mubona tubasaba kuguma mudukurikirana tubereka n'ibindi bikorwa byinshi vya Mercury. Stay tuned.
ibikorwa byacu n'ibyo bahanze bahagende hose Mutama ni sawa? Bikora gaburira inguru. Yego. Nimbata mbibi ziba zitwa imbata canke ni dendo. Hey. Haze hariho n'amazi ziguma zinwe. Nani ingurube ziba mu etage. Yewe. Nazo nyimba muzoza. Wangurube ni gute?